Yesu ashimwe kandi jewe na ndumukirisu nahora senga muri Katolika mu Bushubi ariko ndamaze ngaha ndahinjiye novuga ko maze nk'amezi abiri ninjira ava mu Rushubi asengera hano ariko muri ayo mezi abiri canke arenga ko nk'iyinga imwe byarangora kugira nshike ngaha imbere nicaye hajya mu kibanza byangora gushika ngaha imbere nkumva umutima umantaza kugira nje kuvuga ibindiko ariko rero umunsi navuye muhera nabisengeye kuko ni mu gatondo numvirije radio kuva saa 8 ndavuga nti byaro byose uyu munsi jewe naho hazi ibintu bimeze gute ntegerezwa gushika imbere mvuge ikiri ku mutima wanje rero jewe mu byo novuga nahora ndi umuntu nywa inzoga ariko kuva ninjiye ngaha inzoga ntinamotera ariko muri ibyo bintu nahora nkunda nanywa n'itabi ariko itabi vyansi nyene nibo bigiye gutokera byaretse nkagerageza kandi nsanzwe ndi n'umufundi ndagerageza n'urugikwa umutima uri hafi kugesera mpaka nkarishikira ndarishikiye harindi ariko hari umwanya ndarinwa nkumva ndamerewe nabi ariko naryama cyane nakwicara akanya nkumva amatara akamye ngasubira nkanywa ariko rero nari n'ikindi kintu ndashaka kuvuga kuva nsengeye ngaha ndabona imigisha prema iraza buhoro buhoro kuko kuva nsenga ngaha cyane kuva niyumvamo kuza gusenga ahantu hari abakizwa naciye mbona nerekwa kubona utuntu tuza turaduka bukebuke aho nahora mpegura akazi nkakaronka aho umushefu yahora nyiyumvira n'abakambwira ko ataco maze nukuri ubu yaravuga ati kora jewe nsanzwe nsavye indaro muri nefu kwa Mungu nari nasavye baranyandika mu gitabo c'abakirisu ivyo byarabaye ariko mbariye yuko noshika kwa Madamu Clementine kuri witi byarangoye kubera imvo z'akazi k'umushefu muri seri nagomba je muri seri reka tugufashe neza ikigufashije no kwatura ingorane ufise kugira ngo ukire ngomba nirukana iyo mpemu mbi y'itabi kandi kubivuze uko uhereye isaha nyene niwo munsi wa nyuma wo kumuryo tabi abarundi baciye umugambi muza gukira indwara aragirana kandi uko niko gukira niko kwihana mana uyu muntu avuze ukuri avuze ngo vyansi kubwiwe abona umenga vyansi ariko wewe ntivyanga tegetse abadayimoni bamutetse inyota rekura ubuzima bwiwe dayimoni muteza inyota y'inzoga cyangwa y'itabi doka katika jina la Yesu dayimoni bateza inyota y'itabi agakama mate ndagutegeka wereye umwanya wereye isaha umutima w'itabi umutima w'inyota usubire kuzinukwa ntagasubire kumva inyota ubushobozi bw'umwijima ubushobozi bw'abadayimoni ubushobozi bwa shetani ndabutembagaje mu izina ryawe Mana ndagushimiye ko inyota ikamye atazosubira kuyipfuza inyota yo kunywa itabi ukundi tugukomeye amashi kubirangije mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe nanje mpagaze ngaha nshimira Imana nsaba mumfashe kutugiriza icyubahiro Imana narayengejeje mu kirenge cya Yesu aho yaciye ndaba umukristo mushasha gushika naho nkorera akazi haraba hashasha ishitse barangirira umunsi mukuru ngo barose umukristo mushasha ndanezerwa cyane nahora ndi mwiza cyane none ubu naraye ngiye mu muco gushika naho famiye yambona ndi muri uwo mwiza ikambwira ngo notuma mpfa nkanura bakampamba nkanura
none ubu rero ndashima no bukeye pasika yarayibaye naciye ndonka akazi aho rero ndashimira Imana rwose nkasaba abakozi b'Imana bamfashe gusengera umutwaro aho nyene ndi ku kazi sindaronka umutwaro ntacu uzowuzana tuwusengere mu ibanga si ngombwa kumenywa n'abantu bose dukomera amashi umwami Yesu. Yesu nashimwe. Hanyuma je mubona mpagaze ngaha nje gushimira Imana mu gikorwa yamboreye mu ndwi yaheze. Imana intabaye cyane rwose. Ni kuvuga jewe umudamu wanje yarafise umugenzi wiwe bari bakundanye bakunda kugendana. Bazindutse mu gitondo bagiye aratsitara ku kabuye ataravuga ati w'izina rya Yesu. Hariho umumama yari ngaho yarahagaze impande yaho nyene atsitariye acarasimba ati urashobora kunkomesha jewe kabisa. Nabati je siwe nakomesheje nuko natsitaye bacavuga ati koma shetani. Nabati kubera iki wankomesheje baca musimbirako baca baragwana. Uragwanye umudamu wanje nawe ati oya acarabajako atakora kubanguranya. Umutama wiwe ariwe mugabo wiwe acasimbira ku mudamu wanje amujya amenyo ngaha kurutoki ararushikura kabisa ararushikura ararutobora aramena. Amaze kumena abashinga naye baca baraza barabangurukanya ibyo birahera. Ukuvuga umudamu wanje kuva ico gihe yaciye atangura gukurwamo amagufa ngaha mu gikaraza amagufa y'inka n'amabuye n'ibikaya. Mu nyuma y'ivyo jewe nari nafatwa aha ukuboko hari kwa kabiri kwaheze umunsi wa kabiri waheze w'indwi yaheze nafatwa n'ukuguru nafatwa umubiri wose bitangura kungenda telefona pasiteri wa naho usengereje hari ibintu bifatiye mu kuboko je birandembeje ngo ni byiza nyatego arasenga uwo munsi sinashotse ndonka mitende ariko bukeye bwaho naciye ndonka mitende ndakira. Rero kubw'icyo hari hantu ndandariza njya ku isoko aho ndandariza hariho umumama akunda kugira gukura ibintu Imana imutumye gukura. Imana imwereka yuko jewe muhiri wanje hari ibintu bihambwe muhiri wanje ishaka kuntabara. Ikica muri uwo muntu nyene yaje kuntabara saa 3:30. Bimwe byaguye mu ikere ibindi impande y'umuryango ibindi inyuma y'inzu. Avuga ati ibi byari mu ikere ibyari bigomba bikwice wewe. Ibi bivuye ngaho imbere y'umuryango ibyari bigira byica umudamu wawe. Ibi bindi nabo byavuye hanze y'igihugu. Imana ishaka ko byavuyemo. Rero ko biruko rero ukuri hari uze nasezeranye narayitanze ariko nyuma yaho hariho yacasubira wa mumama nyene wa mumama asibiye kandi kugenda kandi hari yahora aja kubizana abatuba duteramo ibindi ahizo siraremere. Oya ivyo mbere abo bazimo ntusubire kuva uyu munsi utaha atakintu wumva kandi uzosubira kucumva ukundi. Iyakoze ivya mbere idakorana ibindi zamusuzugura abazimu abizana hehe ko tubiturira mu kanisasi. Izo mwebwe abo bazimu nimugaze muratiye ubwoba n'abayangora babatiga abatubu n'izina rya Yesu. Korora iryo zose ariko impunzi ibyo Yesu yakoze ku musaraba ubundi avuze tubigoma byakize byaratobaguritse ngo bahakomere mu izina rya Yesu Kristo. Toka katika Yesu rekura sohoka turira zamura zangangura netraliza moto ubushobozi bw'Imana mu izina rya Yesu. Murabona abo bazimu n'abazimukazi. Amen. Amen. Tugire Kristo. Akaza. Ni sawa. Nagomba gukengurukira Imana n'ukuri yari yaramfashije namwe abakozi b'Imana muramfasha cyane. Hanyuma mugabo mu nyuma shetani irangwanya
nora umuntu azumfasha muri ibi bintu mubona mwegeye kumfasha kurangura hanyuma ararwaye abakozi b'Imana ngaha nukuri baramfashe neza gushika kuri uwo munsi murakoze Imana ibafashe ibongere imigisha amani mu nsengero tuyifatanye kugisha ku mpera y'isi izogenda neza gushika ku munsi Yesu azogarukira. Haleluya. Amen. Haleluya shegera ry'Imana. Jewe mpagaze nashima Imana. Imana yaraye yishuye umutwaro narisengeye imyaka 12. Imana ntihabwa icubahiro. Je ncubaka twagize mariage n'umukatolike nane n'umupantekote. Bikangora kungene gusenga hamwe nkama afise uwo mutwaro nticomuha tugasengera hamwe n'umutware wanje rero Imana yaraye ibikoze ibihere gucubahiro. Ikindi naco nshimira Imana nuko muri iyo myaka yose yagiye ituba hafi nta widogeye uwundi. Mu nyuma yararusha arambwira ati uragenda aho wumva wewe usenga wugurukiwe. Navyo nyene ni ivy'igiciro nivyo gushima Imana. Ntiyamujije kuja gusenga aho naho arasenga Imana nibihere gucubahiro. Ikindi shimira Imana inzira z'Imana ntawozimenya iyo twaciye kugira dushike ngaha yacishije umuntu yantumiye arambwira ati muraza ngaha muri Repentance umushinga ntayari amaze umwaka n'amezi 4 agwaye cyane gose. Ndaza ngaha umukozi w'Imana aratubwira ati wewe tuzohurire muri serire ku Musaga. Nagomba ntera intege abantu bataja muri serire barahomba cyane gose bazohore bagenda. Ijambo yatubwiye ati Imana yarabonye ko abantu barushe ishiraho ibibanza byo guciramwe imanza zananiranye. Uwo munsi nyene ngendayo naciye ntumira umugore dukorana ntiviye ngo tujane numvise umukozi w'Imana ngiye duhurire ku Musaga yari karagira examen bamutumye mu Rwanda yarafise kansere y'ibere. Tugishitse muga nanje ngenda afise kwizera bamuza murandikira nikete Imana ntwara agapapuro ngaha mu mufuko ndavuga nti Imana ndaduze ku musozi w'Imana ikibazo cyose ntwaye nuko umushinga ntaye wanje yokira nzogushimira Imana. Atangura gusenga yatanguye afata wa mugore acatangura kuvuga ati Imana re kuri kansere kandi ndashima Imana ko yagiye mu Rwanda yasanze atayagwaye. Imana ni mwiza. Amen. Nanje nashikiye mugaba gisengera nyamu mama navuze nti Imana noba naje gupinza umukozi w'Imana ariko numbabarire kuko nari mfise agapapuro mu mufuko kavuga ati atavuze ku mugabo wanje sinzogaruka. Ashikiye ikintu yakoze yafashe mu mutwe avuga ati Mana cagaguriye imigozi boshe imitwe w'umugabo akire mu izina rya Yesu. Aransengera cyane gose ndarira kubera ama emotion twari tugeze ku mahera menshi cyane. Muri uko kwezi twari twatumye n'imiti muri Canada ya 2 millions muga yihejeje acagira roshite muga ndamurondera mvuye ku kazi ngo tujane gusenga ntiyanyitaba kubera nari nsiga nugaye inzu yiyugaranye mu kugira vyuke nabwira umukozi ntuze kudodora cyane avyuka nyicaye ntashobora no kuvyuka. Umukozi w'Imana asengeye naciye nsohoka hanze kubera nyene canda mu telefona ndamubwira nti nturi hehe. Ijambo yanyishuye yambwiye ati numvise birekuye canja gukina basket haciye umwaka n'amezi 4. Haleluya. Ndashima Imana cyane gose yatugiriye byiza ndamushimira cyane nawe yaciye atera intambwe. Pastor yaciye avuga ati uramuzana tumusengere dusangangure n'ibyari bisigaye. Ndashima Imana rero ndamushimira umutware wanje ntiyagavye yaciye yitaba ubutumire. None shima Imana cyane ko yarayageze ikirenge mu ca Yesu. Imana nibahere ikiruhuko. Reka abanza atere haleluya. Atere haleluya. 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 Amen. Urabona Yesu ile nataka amahirwe ya nyuma umutwe wiwe baguma bawutobagura mwishinge
ndashima Imana kuko yadukuye ku mutwaro ukomeye. Ibi pasiteri avuga twari tugeze ku isomene bamutera urushinge rw'ibihumbi 100 kuwa kabiri mu mutwe, hama no kuwa gatanu bakamutera urundi urushinge rw'ibihumbi 100. Urumva ko Imana yadutezuriye, twari tugeze ahantu twiyumvira tuti hari aho tuzoyabura tukamererwa nabi, ariko Imana yo yari ibizi, yari ishaka yuko tuzohurira ngaha tugasengera hamwe tukinjirana mu ngoro y'Imana. Rero nari kuba narakiriwe kera kuko je narabatijwe mu mazi menshi kuva kera, nasengera muri Pentecote, ariko ndavuga nti Imana sinzokwakirwa tutakirwa hamwe n'umushinga nayo wanje. Nani Imana yarayibinkoreye ko yabatijwe yabyemeye kuko umukristo wa ngaha, nanje nsaba ndi munyakire muri ngoro y'Imana. Imana ibahezagire cyane. Amen.